mugabe igihe kirageze kuko Imana yambwiye ngo ibyanuwe bigira bishike kandi Imana ipangure. Kuko Imana yambwiye ngo nize ndababwire nimwihane, kuko murabwira abantu mwayihanye mugabo amacakubiri ari muri mwebwe. Munyamacakubiri azoja mu ijuru. Batireka asubire mu ivyo abandi bahora bavuga, nta muhutu nta mututsi azoca mu ijuru. Jamais. Niryo kwa so wawe cyane niryo kwa mubyara wawe. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakira. Irafise uko izobigenza umutima wawe utume mu kibanza. Imana irafise uko izobigenza umutima wawe utume mu kibanza. Kone mugorora kwa turamukanye gakeye. Mana nishimwe, turashimira Imana Data wa twese kuri uyu munsi mwiza ugira kabiri turi hano, mbere ugira gatatu turi ngaha kuri uyu musozi w'Imana. Imana nishimwe. Turashimiye kandi n'ababyeyi bacu bo babyiyumviriye neza muri baciyemo bakatwereka ishingiro ryo mu bigomogomo. Imana yo mu ijuru niba duhezagirira, kandi namwe Imana ibahezagire kuko mwamaze kutwitangira imbere mutubwira ubutumwa. Ejo abo twari kumwe nababwiye ntiburya baririmbye nuko kumbure mutabitahura murabavugishwa. Abavugishwa kandi bakomeye cyane, kuko ndafise impamvu navuze ko murabavugishwa. Hanyuma turiko turaza tuve muhira badutumanye intasho mwakira intasho zabo, bisigaye ababyeyi bari ngaha barabivuga. Tugomba dusangire amajambo y'Imana, ariko tutaravuga ijambo ry'Imana ku munsi w'ejo afise ubutumwa nababwiye muri ino minsi ijwi ryaragabanutse. Kuva mu kwezi kwa gatatu nari nzi ko ngiye mu ijuru mugabo ntibyakunda konje, icyo bintera kugabanya ijwi kuko uyu mubiri turimo hari ahantu Pawulo yanditse ngo nawe umuntu wacu wo ku rukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yamahirwa musha uko bugize gute. Yesu nashimwe. Ejo twari dufise ijambo ry'Imana rivuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Kandi n'ubu intumbero cyangwa ubutumwa numva kandi mvise muri ino minsi nabwiwe n'Imana. Ubundi muntu umwe nigeze kumubwira, jewe mvise ubutumwa bugoye kuko umbwiye ngo uraza ntushobora kuza mugabo nka buri cyo mvuga, kuko Imana itabigombye. Kuko sinzoza kukubwira ngo Imana yavuze kandi
Yesu nashimwe. Nja kuvuga ngo Imana iravuze kuko Imana yagize gute, ivize ico yambariye. Mwebwe mwaririmba Imana, Imana ibahezagire, nagumye ndabakurikirana ko mwari ko muvuga ubutumwa bwiza. Reka nigorere korali imwe y'abapfasoni, mumfashe turirimbe kijya citabirizo gusa. Ayasigaye yose ni meza kandi mwayavuze, mugabo twivugire kajya gusa. Numubabaro mubabaro uragize neza nuko mwakaririmbye bukebuke. Numubabaro umeze neza, numubabaro kubona abantu bagiye kwihana ntibagire gute, mbere bakiremesha ngo barihanye muga amazina yabo Imana itagira gute. Shengero ry'Imana icompa, umviriza neza, icompa ukihana izina ryawe Yesu akarimenya. Kibazo dufise uno munsi, turafise amashengero, namwe niyumvira mwebwe iri shengero rya hano ni rya kera, kuko jewe nihanye maze kubatirizwa, n'igihe nabatirizwa ndavyibuka ko hari umupasitori wanyu ungaha, sindavyibagira, yari yaje kugirisha ikamisa wacu atari mutamu, sindavyibagira. Nukuvuga ishengero ryo mu bigomagoma ni rya kera, kuko jewe mu ishengero ngomba mari y'imyaka irenga 29. None imyaka 29 wibaza ngo ni mikeya? Aho umwana amaze imyaka 29 angana gute? Ntiyakuze none, ntiwamaze kumukosha se? Ubundi nawe ntiwamukwereye se? Ntazamisa abana bangahe? Wumva ari mikeya none? Nariko nibaza, iyi myaka yose iheze warumvise ubutumwa kuko ibyo ariko byose nta munsi mwarimu yasije ngaho kuvuga ubutumwa abwira abantu ngo bagire gute. None warihanye. Ayakana murangura kugira abantu mwebwe tutari kumwe ejo, hariho tutari kumwe ejo, gira utapera ni wowe wese. Nari nabiretse kuvuga amazina nagira ngo twaramenye, ndanabisubiremo rero. Nitwa Horicubonye Eric. Horicubonye inde? Ariko ubundi hari iwacu murahura ko batwenda nje singiri Horicubonye, je bakugira iki? Ese gituma ni bakugira iki? Biza neza cyo Imana na Yesu agise. Mushatse mugongo ndani kashaka kumyerekera, mugabo mu butumwa bwanga baguye sinshobora kwihata. Usubire turirimbe bana. Nari nyanya yihuta nacu. Turaka kubireza mahanyuma dukoresha umwanya nta kibazo. Numubabaro kubana niba nawe niba kumwe bakamarize neza robarihanya kwa mazina yawe Yesu atayazi. Mubabaro yewe kubona abantu babwira kwihana
wiga mwishengero umurindi kandi ni byiza mugabo utihana izina ryawe mu ijuru ntariyo kuko Yesu nageze ngiri uwo wicaranye ati wiyandikishe kugira ngo Yesu akumenye kandi mu kwiyandikisha hari icyo ukora utegerezwa kwihana kuko utihanye naho uzoririmba naho uzosenga naho uzogomba kuguha umwanya wo kubaduha imyanya ukigisha utihanye ntuzoja mu ijuru kuko izina ryawe Yesu nagize gute none si mu mwabutubwiye badi none si mu mwabutubwiye yega ndiko ndabasubiramo ubwo mwavuze mwewe kuko nanjye kuva ejo nibwo butumwa nazanye kuko Imana yabwiye ngo nize ndababwire nimwihane kuko murabwira abantu mwayihanye mugabo amacakubiri ari muri mwebwe umunyamacakubiri azoja mu ijuru bati reka asubiremo ibyo abandi bahora bavuga nta muhutu nta mututsi azoca mu ijuru jamais niryo kwa so wawe cyane niryo kwa mubyara aha abamwarimu barakundana kandi barishimye bakozi b'Imana banishimye kuko turakundana siko none kandi ndababwira ibyo baravuga ndashima Imana kuko ndabivuga atabo kuziranye nawe abamwarimu barakundana kandi hajya nimba hariho abantu bakunda ishenge twebwe nk'abamwarimu turakunda ishenge urazi umuntu atuvuyeho urazi umwambaro ugira reka hajya kugira ngo usubire kuronga umuntu umudodeshe avuye kuba umunyagice abatirijwe abo umuririmbyi hirya yo gukura n'ubundi muntu wibaza ngo uzakigenda ingana gute umviriza ndakubwira inkuru ntiwihana kugira ngo Yesu akumenye kuko byarase ko mwihana kugira ngo mwamye mubona njya ndabaza ujya mu mukozi w'Imana najya ndamubaza ntijya korari iririmbye ni yahe ntijya yo iririmbye ni yahe kubera hariho impamvu yatuma ndamubaza harimo abantu nabambonyemo bigasubira kunkubita kuko itariki 18 nari mu nzozi sinziriye haraheze ukwezi kurenga zari itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu nari nsinziriye njyamye sinziriye je niho natangiye kutsino kandi n'umutaramo wanje nyiri gana ambire ko zohoza mugabo je navuga nti none kubera iki kuko ico gihe nababwiye nari nzi ko ngiye mu ijuru je nari mfise ubutumwa mugabo nanga kubuvuga kandi ari ubutumwa bugoye kuvuga nkamwebwe nabonye mu bantu babaye abasore ubu wo kubwira ati ngenda winjire kwa generale Prime Yoga yogora yagushikaye aribyo woza kuvuga izo siriga cyarikoruka reka ndababwira akantu kamwe baje je maze kugomba kwicwa inshuro zirenga zingahe zitatu rimwe narayagishije n'abari baje kunyica undi munsi nawe bagomba kunyica baciye banyambika ikoti n'ikaruvati n'ishati ibinyene nambaye kuva kugira ikintu kitarimo iyi shati gusa ishati n'iririmba ugarisa miterere urubanza ko dutsinze yose yaragwishimye mugari kineze yari kimwe wowe uniko Yesu yishinga urubanza rwawe wihane kuko nutihana hari urubanza ruje Imana yabwiye Sawuli Imana kumugite genda ku rubanza muri ino minsi Imana yabwiye ngo abantu ntibihane kandi ntibiyemane kuko ibyo Imana yavuze bigira ishiti Imana yamanukanye abantu baje ku rubanza bagiye bakora urubanza rw'Imana cyo kunezereza ni kimwe nuko twazojana mu ijuru mwebwe mutari bwambone ahanje sinavutse ngenda gutyo reka kwe aha nta modoka yagonze nta n'ipikipiki wacu nta gisida nagize n'igihe mperuka kujya gisida hari mu mwaka wo hirya bagonze n'ibene
naho nyine nari nzi ngo ndatashe mu ijuru mugabo usanga sinagiye. Ipikipiki twari ko yavuyemo zibiri kuko yaciye ihimbukamo zibiri, mugabo twebwe n'uwarametse turakomeye twese turiyo, twisanze twiryamiye hajya ku ngoma bariko baratsindagira hasi ngo kumwe bazagira nshikana njaye. Naravyemera hari impamvu ibi Yesu abikora, hari impamvu abikora, hari impamvu ibi Yesu abikora, hari impamvu abikora, hari impamvu ibi Yesu abikora, hari impamvu abikora, hari impamvu ibi Yesu abikora, hari impamvu abikora. Hari witega ibindi ndahejeje kwigisha. Dusome Yesaya 5:5 dusha dusoma na Yeremiya 6:13 tugeze 15. Dusome ibitabo bitatu kandi ncameze cyane kubwira ibintu bitatu gusa canke bine ni wagomba bikorera ko hanyuma wihane neza nutihana akazi ka. Handi hantu hamwe nabwiye ubutumwa abantu amarero niko ndababwira ubutumwa kubera naye nawe haraho umuntu avuga ubutumwa bikagusaba kuvuga ubutumwa uri mwiboye. Erega niko byagenze no kubakoze b'Imana batwetangiye imbere. Je nagiye kuvuga ubutumwa meze nk'umuntu aboshwe, hanyuma rero niko ndababwira ubutumwa bo bantu bambwiye bati mwebwe mwavuga ubutumwa neza, Perikoti ni sawa mwavuga ubutumwa neza, umugabo ubutumwa muvuga nuko muri mwitera bwo amambe bazabona je kubatera ubwo. Wewe n'ibyi wawe hajya kuja mu ijuru ni wewe n'Imana yawe. Wewe urihana ukazoja mu ijuru, utihane ni kazi kawe. None si mu gihe no ukamupane ko tazoja mu muri bazira so bahomje urazi kuba wariyimye bya bindi byose abandi bose bakora, uri kurarondera ubwami ukazoca utahira gihe no. Wewe ibyo bintu byumva gute? Numubaba kubona abantu babwira kugira ngo ntibagire gute, bakama biremesha ngo baragize gute, ariko amazina yabo Imana itagize gute. Mwiriwe mwicaranye atereka kwiremesha banza wihane. Bati ubwiriza neza reka ndababwire sinashatse kuba twese jewe nobaga rimwe nawe ukavuga ubutumwa agacavuga ngo abantu bacaniruka reka twivugire agakara kuko twibiringa siko none naho nogenda nganira kuri uyu bivanye n'abo nabonye kandi n'amashusho yabo kuko hariho nabwiye ubutumwa ejo bagiye batihanye kandi ndashima Imana kuko babiri nababonye. Reka ndababwire impamvu shima Imana kuko nababonye kuko ejo naravuze ubutumwa nabwira abantu ihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe. Aho nigeze mbwira ngo ndaje kubakira none ndabigeje ndabifite umwanya se bahamutana ntibagejeje kwako. Reka Yesu ameze neza kuko igihe ndatanga ubutumwa numvisha ko uncitse nawe umeganye ntacyo nakoze ngo bagore gusa mwari n'umumegero uzoza nyaruka. Nakubwiye ubutumwa ejo ucuritaye naje kuvuga ubutumwa ubundi araza arigisha kandi wari kurabyumva, n'umubyeyi araza arigisha wari kurabyumva. Hari icyakwasi tutavuze ucuritahira. Reka ndakubwire je ngomba wewe mwicaranye abari ubimumbwirira. Wewe tuza kuburi kuvuga nta kibazo kuko ntakizi siko none byafise kutayizi none hari ibyo uzi kandi ubiriza maze n'abakuremo ikintu kimwe. Uno munsi dufise ikibazo no musa abantu barambikana ibara bakakwirura bakamufata bakamwambika ibara bakamushabuka umuntu bakamwita umurozi kandi ataruka. Wewe wakubwira ati genda ubuzane uwo buzane wowe ati genda neza utavuga
none kumwambika ibara ukaja kumubesha abandi bakamuvuga nawe ukaja hanyuma w'umukristo azobona ibara uwambika ibara nde mugenzi we wasomye hajya muri Nawomi handi nawe urasomye ngo Imana izomurundira ibirundo umva mbwira uwo mwicaranye utireka kwiremesha ni wihane izina ryawe ryandikwe oya ko mutabikora none mugomba kugaragaza muri ku ngoro y'Imana wowe mbwira uwo mwicaranye utireka kwiremesha ni wihane izina ryawe ryandikwe turahejeje nawe utabivuze Imana iguhezagira dusome Yesaya 5:5 handitse ngo ijambo ry'Imana nimurondere Uhoraho bigishoboka kwagira gute nimumwambaze akiriye genda hariya muri Yeremiya ndahejeje kwigisha nta birebire dusigura kuko umwanya ntuhagarara Yeremiya 6:13 ariko cyane amajambo mvise ujya kuyasanga ku murongo wa 15 kasoma akajambo kamwe kari hariya ku murongo wa 13 handitse ngo kuko uhereye kuri Nyarucari muri bo ugashitsa no kuhambaye tugende kuri 15 mbere hari isoni bagi mbega hari isoni bagize bamaze gukora ibizira eka nta dusoni namba ngo nta no kugira gute nta no kumaramara nicyo gituma bazotembana n'abari ku mutembo igihe nzobazira bazogwaho ni jewe Uhoraho ngize gute Sirike ngo n'Uhoraho agize gute genda hariya mu gitabo ca Zefaniya gice ca 2 nomero zo hepfo ni 1011 ariko ureke kwiremesha kuko naho wiremesha izina ryawe ntiryanditswe kuko Yesu ntagize gute asiho muriha mugabo urumva ubivuge cyangwa ureke jewe ndabivuga kugira ngo sinsubire kupfa abivuga kugira ngo sinsubire kugorwa none ko ntabivuze nzosubira kwako urusha umuvyeyi ngo masubire ndi n'umwanya se ndawukura nyene usanga bigoye igice ca 2 nibaza ko mwashitseyo ijambo ryo guhumuriza abantu rero rivuga ngo nimukoranire hamwe mbere nimukorane yemwe hanga itagira iki mutaratumirirwa kure nk'ubuguruka kandi uburake bw'Uhoraho bw'inkazi butarabashika mbere wa munsi w'uburake bw'Uhoraho utarashika murondere Uhoraho yemwe bagwaneza mwese bo mw'isi bashitsa amabwirizwa yiwe murondere ubugororotsi bo n'ukwicisha bugufi kumbure muzokinjishwa ku munsi w'uburake bw'Uhoraho Yesu nashimwe na majambo y'Imana uyu Nawomi uyu Zefaniya n'uwitwa Nawomi bavuze amajambo asa hariho amajambo menshi bagiye baravuga bayahurirako ariko jewe ndagufitiye inkuru kuva ku munsi w'ejo nagira ndakubwira inama wakirira ijambo Zefaniya yavuze ngo urondere Uhoraho mutaratumirirwa kure urondera Uhoraho kuko igihe
je ndakunda Imana. Reka ndababwire bene, Imana yafata abantu nk'aba duhereye ngaha kugera hariya, guhera ngaha kugera kuriya muntu ari inyuma, twese ikatwita abanyabyaha, kandi niko yiyoberamo abantu bangahe. Iyo ndeba abantu bangahegahega umwe gusa, mugabo yakivuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hejuru, kuko yakubwira ngo mwihane mubikambwira ati genda umubarire, sije kukubwira kubihangana. Kandi je nawe ugomba nkaza nakubwira twiherere turi babiri nta kibazo, none ndakuvuga ngo nabibwiwe nawe ko bamwari batari dufitanye. Nuriya mwana twahuriye ahantu mu gikorane nasubiye kubyibuka nijoro, twahuriye ahantu mu gikorane cy'abanyeshuri, yagiye atawarukanije n'ubundi kuko yagiye atusigaza atarasohoka kubera baja kure. Nta nimero yiwanje n'ubwira nta niyo afise. Umviriza ndakubwira inkuru, ni wihane. Umunsi wese nakubwiye ngo wihane, n'uno munsi ndagusubiriye ngo wihane, ubwami bw'Imana buhere. Rondera uhoraho bigishoboka ko agira gute. Hariho iminsi iri imbere yacu, hariho igihe kije kandi kigira gishike. Umviriza ndakubwira inkuru, nutihana uzotumurirwa kure. Igihe kirageza bari maso bumva inzamba, 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 igihe kirageza abagororotsi baje mu ijuru, igihe kirageza bihanganye bavuza impundu, igihe kirageza bari maso bumva inzamba, igihe kirageza bari maso bumva inzamba, igihe kirageza bari maso bumva inzamba, igihe kirageza baborerwa bakoma induru, igihe kirageza abasambanye baje mu muriro, igihe kirageza bari maso bumva inzamba, igihe kirageza bari maso bumva inzamba, igihe kirageza bari maso bumva inzamba. Umviriza ndakubwira inkuru, igihe kirageze abihanye baje mu ijuru, mugabo umunyabyaha uri ngaha, ndagira ndakubwira inkuru, igihe kirageze uje kubona uwo wakoreye. We murasambana mugaca mwibera mu rusengero mukiyumva, mugabo igihe kirageze kuko Imana yambwiye ngo ibyahanuwe bigira bishike kandi Imana ipangure. None warukwiye kugira mutarashika ku karubanda. Nkoresheje kirundi kigoye, icyo kirundi muracumva, utarashigwa hagaragara, warukwiye kwihana. Umviriza neza mufasoni, ubutumwa ejo warabwumvise ugenda utihanye. Mwabaga ubutumwa mwarabwumvise mugenda mutihanye. Reka ndababwira ikibazo nagize nijoro. Jewe isaha 7:08 nabyutse, kandi cyatumye mbyuka nari mejeje kurota. Jewe rero Imana ifashe kandi nawe Imana igufashe. Mfise ingene Imana yatandukanije ibintu idutandukanya n'abandi. Bata n'ubutumwa nababwiye ejo bw'abantu baborerwa, hari abantu 3 baciye baja kubukira itike ejo nyene bicaye hamwe. None hari ikibazo. None Yesu niwe bavuze ngo arimo yetebura. None abatemeye Yesu yaje kwa mu ijuru, ibaze nawe umuhungu wa Nozeye. Je papa wanje yitwa Karoli. Ibaze nawe umuhungu wa Karoli. Ibaze nawe umwarimu mucamuta kuvuga muti papa we ngo urya. Tabukari wacu. Mugabo bamanda kubwiye wego muboreko. Shaka ubikora mugabo umenya ko izina ryawe ritagize gute. Yesu ntajyaze. Nawe uvuga mugatanga ibigira 10, nawe uvuga mugatanga amashikamo yawe ntavuga ibyaha kugira ngo Yesu abyibagire. Oya! Amusizuba washobora gufukisha ibikorwa. Mwari bakabona ati umuntu nakuye ngo
zishiye ku mutwe mahanga yose azobona ubutumwa nakuzaniye kw'Imana yabwiye ngo ndakubwire wihane waruka rwacu ni mwihane ibi byaha by'ubusambanyi bimaze abantu nirateye ubwoba kera umuntu yinjiye mu ngoro y'Imana yatinya gukandanya mbere yakoze ibyaha yarabitinya akumva ko kwegera umuhimbi cyari kizira ariko uno munsi murasambana bazana imitima mugaca muza gukoramo bazana igikoma mukanyweraho ikoraniro ry'abagororotsi nawe ukinjiramo umviriza igihe kirageze Imana yambwiye ubwirize gusobanura ndumva urwamo rw'akariri ndumva uguhinda kw'ibikogote n'amafarasi ndumva uguhinda kw'ibikogote y'intambara y'Imana ibi natanguye kubivuga wamenga ndahejeje mugabo muri ino minsi mu kwezi kwa gatatu nazo gupfa ndabizize sindaheza kuvuga kandi Imana ishimwe ko nungaha ndahaje jewe ndahejeje nahawe kumenyana n'Imana ukamenya ko izina ryawe ritanditswe nimba ritanditswe uje kuza kuryiyandikisha kuko igihe kiracariho Yesu nabahezagira bakoze Mana turagushimiye uri mwiza ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda